jewe nazanye muri 2012 ibintu bya diaspora. Okay. Ni bagenda ku rubuga kandika ati BMBC diaspora. Urabona ibintu twariko turandika muri 2012 dusigurira aba diaspora ku tubakira amazi. Hanyuma ubwo kuri nare ko ari gushingiye ku jewe ndabitinyuka ndabizi byo kubaka. Nanjye narabisomye no vugisha n'abazungu. Kubera iki nzohava abantu baguma bonona ibintu nanjye ndabizi. Ukuvuga ngo wafashe risk yo gushingishira hamwe udafise naho. Ntafise nahomba. Wabahe none ico ki? Nabaka mukuru wanje. Okay. Yabijumbura yari yarahungutse reka natubana. Je nakubwiye ibintu bituma abarundi bitwaguda tunga mu Burundi. Nabirose mu myaka iheze. Okay. Bijya bintu bituma bavuga ko afise imiduga igahe n'amazangahe n'akazi ni social. Nabirose mu myaka yaheze. Ariko nibaza ko iyo mba nanje nari umuntu nibaza ko gutunga ari ibintu ari iyo miduga marishe ntagarika. Ikindi kintu kubera je ndumugwanye mu by'akazi. Ega je iyo mari generale nibazo gari umuntu ngo byoce kuzinda. Oya no je nkereya ni nk'ukiriya inite y'igisirikare mu gihugu ari nshasha hanyuma yatsindura urugamba. Jewe nije nazanye bino bintu mu Burundi byo kubaka ibigwati ku baparti. Guhera kwa professeur banyigishije. Guhera kuri papa guhera kuri sokuru wanje kaje kuja. Nta wundi mu Burundi yari bwabizane mu Burundi le 5 mai 2021 igena twagira muri Hotel de Ville no mugambi kumugaragara. Umu privé mwitongo giwe yaguze akavuga ati ngo manu bakesa arojuma. Turi kumwe. Rero jewe ico kintu carandyoheye. Carakuryoheye. Kubona nzanye mu Burundi yego urumva nazanye ikintu c'aba diaspora. Nanye atawundi muntu arakizana. Mugabo kuzana projet iri nka miliyaridi ukiri muto nari mfise ico gihe 20 combien. Nari mfise 2021 nari mfise imyaka 20 ubu bwiharugo mu bajere. Rero ndakebuye abarundi. Mwakoze kuza kuma ikiganiro. Jewe ndi umuntu ategura imigambi akayishikako. Nta projet nimwe twababwiye twege muri BMC type irakogwa. Gahe ngira heze Miroir 1 nayo nyene ibikorwa bigeze ngaha Diaspora City buca dutanguza umugambi amaze ko kari menshi tuzobada nawo mwise muharabe tenga nuko nyene niho mbere haca himukira baze y'ibyo twe tukora ngaha kubera ko imigambi tuyishobora iyo migambi vara ama miliyaridi amajana kubera ko tuko turayikora kubera tuzibanga ryayo. Okay. Abantu bose rero afise no ma ONG no mu mashengero nahana hariya abantu bose bafise ama projet mu mutwe itari planifié itari image icibiki iciburusako ari kintu perezida igeze kuvuga ngaha yavuze ati ibintu by'ama budget programme aravuga ati tuzotarakore ama budget kugira ngo umuntu azosaba amahera yerekanye isho yakoze cyangwa agiye gukora. Rero bajya abantu bahujya atashe no mukuru gihugu nguma ndabibira akabanga jewe ndi umuntu akora imigambi nabwiye ibintu maze kwespira mu gihugu guhera mu banki gushika mu bintu byose guhera mu societe mu bindi byose uhawe tasha kugira bati tuguhaye budget rero uzoyikoresha uvuze icyo uyikoresha cyabirukanga muri BMBC turafite bureau d'études. Kaze inshuti mukunzi bigana bica hano kuri Indonde TV nkundana gwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muri ko maradukurikirana muherereye muri kano kanya mubona isanamu ryacu reka ndabibutse ko ari mwebwe bakunzi butunzi mutari bagenzi batunzi mu butunzi atari bwacu mwebwe mwahisemwe gukurikirana no gushigikira ibiganiro bica hano ku televiziyo yanyu Indonde TV renko ko mubizi ikiganiro kivuniki yago gica ku isamiriza Indonde Culture 88.2 canke 99.9 ko ari hagati mu gihugu indondeculture.com niyo isanzwe ikurikiranwa ko kibiriraho n'abasanzwe bakoresha internet canke bari hanze y'igihugu. Ni kiganiro ubona yuko kiguha kumenya bamwe mu bantu bafise ivyo bakora batabigize ibanga ariko kandi ni kiganiro giha kadyo abarundi bari hano mu gihugu ndetse n'abakorera hanze y'igihugu kugira ngo bahanahane ivyiyumviro kwiterambere ry'ubuzima bwabo buheza bukaba ubuzima bw'igihugu kuko icyumviro gitangura kuri wewe mu nyuma kikaba ikico muri societe mu nyuma kikagira ico kimariye igihugu. Rero nko bizi nitwa Ndwarugira mwene habona Imana wa Sururu wa Gahama wa Mazayanga naho ngeza urashobora kuba nawe ufise uko wagira kurikira ibisokuru byawe none ngo biraheza bikagira ico bimaze hari wambwiye ngo niko bimeze koko ngo utazi yava ntamenya ni yaje ariko kandi niko bimeze
twashoboye kugira ngo tugende turabereka bimwe mu bigize umugwi BMBC, aho ubona yuko ari umuryango wagutse, umuryango usanzwe wubaka inzu za kijambere, aho ubona yuko n'ibigwati bya kijambere bigeze kure mu bisagara biriko biragenda biboneka bishasha, aho ubona yuko BMBC rero twagiye turabereka yaba mu Gahahe, twagiye turabereka muri Mihwari n'ahandi hatandukanye, mwagiye murabona kuri Ndondi TV. Nkuko rero abahinga bacu baza kubidufasha, na link iraza kuri muri description ndetse na commentaire kugira ngo ugende uraraba bimwe mu biyago twagiye turagira tubereka BMBC n'ubuzima irimwo mwa kino gihe n'ivyo iriko irakora. Ariko uno munsi mu kiganiro kivini kiyago tuza kurabira hamwe ubuzima bw'umuyobozi mukuru wa BMBC. Mbega David Ntamakuriro ninde? Nikaze cyane mu kiganiro cyacu ikivi n'ikiyago. Ego chuti mukunzi nkoko nabikubwiye ndi kumwe na David Ntamakuriro. Nikaze cyane mu kiganiro cyacu ikivi n'ikiyago. Karibu cyane ya. Umeze neza? Tumeze neza cyane. David Ntamakuriro watwakiriye hano, ariko kugira ngo ariko baradukurikirana bamenye neza na neza kuko bariko bararaba hamwe barabona inzu zisize handi barabona inzu zidasize, turi hehe neza na neza ku ishanti yawe? Turi muri Diaspora City Gahahe canke BMBC ho mu Gahahe. N'umugambi w'inyubako urimwo uburaro hafi jana. Tukaba tumaze imyaka turiko turawutunganya, tukaba turiko turawuhera heza. Uno munsi mwansavye ko muyaga nanje ko yarindi gukorera ngaha, nca ndabwira nti musange hano karibu rero. Nkuko twagiye turabibereka cyangwa nkuko natamwe ndabivuga, twagiye turabereka BMBC bikorwa irikira irikirarangurira mu gihugu cy'u Burundi, ariko benshi barabona igikorwa muga ntibamenye ngo cyatanguye ryari, cyatangujwe nani. Uno munsi twaba twashatse gukora kino kiyago ku buzima bw'umuyobozi mukuru wa BMBC, ariwe turi kumwe hano yatwakiriye David Ntamakuriro. Twinjiye muri rusange n'idoniye David Ntamakuriro ni okay. Je urumva mbe yari hajuvuka he mu Buyenzi. Teze mu Buyenzi. We rero tugiye mu by'ibisokuru urumva bica ndakurusha. Kubera je simvuka muri quartier, urumva naricara ku ziko bakambwira ibintu byinshi. Je nitwa David Ntamakuriro, mwene kaya kaje kujya wabaha intege, hanyuma bahintege wa Munombe, hanyuma Munombe wa Semihivu wa Maheke, noshaka kwani henda gateye mugabo amadina nayo. Maheke wa Cankabwoba, Cankabwoba wa Keza. Rero abo nibona twamukako, hanyuma uwo Cankabwoba n'umutama ngo yatanguye kuba ahantu mu gacimbiri wacu. Rero bacha bamwita gutera kwera ngo yubahutse ahantu hataba abantu benshi gihe. Abantu ahantu iyo mva abantu benshi bamuka kuri uwo witwa Cankabwoba. Rero hanyuma jewe rero ubuye nkaba nanjye ntavuye nza kuba nkawe, nza kuba mu quartier. Urumva musanzwe jemba ahantu bita mu gacimbiri no navuki. Mugabo kubera ibintu by'akazi umaze kweza amashure. Neza hari he? Je navukiye ku mutumba wa Murehe, intara ya donc zone Gasura, commune Mbuye, intara ya Muramvya. Ndahavukira mu 87. Ubu tuvugana ucamba ko mfise imyaka 38. Donc nzo 3 ningo nayikweje mu kwezi guheze. Urumva imyaka iragiye ngeze muri 40. Yego. Ya myaka nyene y'abasaza. Vala hanyuma niga amashure hari mu ntambara. Arubatse David Ntamakuriro gushika no mose. Ndubatse n'abana sibakeyi, hari genda bacurika n'amazina ngasanga nahereye kuri yare. Ngo niko ga speciality kaba papa. Donc ugasanga arabajije ku mwana wiwe. Yego abane muri rusasuma baraje barambaza none umwana yavutse ryari. Nabwiye nti je rero urumva je ibindi ndashaka kubitabara. Mugabo amatariki egiza gitema. Wa mbere ndamuzi ni wa nyuma. Mugabo ababiri bahagati ariko nibincanga. Kubera urabona hano hantu munsanze ino migambi kwiyumvira birandusha, biraturusha. Rero naho ntakiri je nyene mugabo niko gusanga kitoroshe ku buryo hari gihe ntagwa nibuka utuntu twose. Hanyuma nkaba nubatse mfise mudamu n'abana 4, hanyuma abahungu 2 n'abakobwa 2. Hanyuma nkaba maze ngaho Bujumbura imyaka 13. Iyo myaka ikaba ingana niyo maze nyoboye ino societe BMBC iriko bibaka ibisagara
mu gisagara ca Bujumbura neza kuva muri 2012 2012 tariki 6 z'ukwezi k'umunani niho leta yatwemera ko tugira isosiyete je sinari kwizo kubaka ibisagara mugabo isosiyete yo kubaka nari narabonye ibintu by'inyubako bigenda nabi aho usanga abantu barubaka amazu nari umufundi je ku mashante nava ku ishure kwiga kubaka kuko urumva navuze ko nubatse nibindi ariko ibintu byo kubaka navyize cyane mashuri uvuze amashure ibikorwa mukora canke umaze kurangura ni ibintu bisaba ubumenyi odusemuriye gatoyi ku buzima bw'ubumenyi mu mashure yawe jewe mvuge ayo kubakanye narivyo bisa mugabo kandi urabona Imana igira himaniye jewe nabo wa mbere mu mashure y'intango hanyuma nkaba narumva cyane indimi nkaba namva ibintu byinshi by'ivyigwa byose narumva nabo wa mbere kandi naho abo ntaco ndabashije mugabo twege ubu wa mbere nyene bari wa mbere uteye nkagaruko nkuru bavuga ati jya mwana arahana basanga nk'iwacu ndi nkumwe canke babiri twagiye muri interna hanyuma nja kwiga mu mashure y'indaro mpera muri mu Giheta yashure ry'indaro ry'abafurera sous convention ndahamara imyaka 5 niga kubaka ndahavuye nja kuri école d'état publique naho nyene aho kuri école technique moyenne mu Giheta niga ivyo bita bâtiment section bâtiment kubaka amazu ibi byose bya charpente gukoresha machine mona duske dukoresha kubaza imiryango yo kumanika amazu n'imbaho byose navyize ndanabikora mbere imaze kumara amashure hanyuma kubera nabihere mu ntango twariga gupratika nzobaha amafoto muri kino kiganiro muyashiremo nkiri muto ndiko kugira umuntu atahure kunyo byazaranye si ibintu umuntu yamwimye genda bikore ngo ringa amahera canke iki kuko harimwe bala n'umwuga umuntu akora kwera wumva hanyuma turiga rero ndiga kubaka meje muri A3 nja muri A2 ndahamana imyaka 3 urumva byose kwiga kubaka bijyankwa imyaka 8 nsokana diplome bita conducteur de travaux naho nyene ku manota yandi nyene meza hanyuma nakuze nja kubaka ndere ndatora kandi cyo kuja muri kaminuza ariko kubera nanshiye ubwenge niga mvuga nti ko maze kubona ibintu kuri tele bakeneye nkaba narasonye ibitabo nkaba naragize ibinabiriya nkaba mbona ko kuri tele amazu yibakwa nabi twaraza kubakira nk'inzu yo mu diaspora ngaha abantu badukoresha ugasanga abantu batazi gukora n'amaplan ugasanga umuntu afise udukarama daracha mufunda muserukira ndavuga niko je nize gukora amaplan nkabaze no kwakoresha moderateur nkabaze gukora amadevi kweri uri ko bikorwa nabi mbona ko mbona umengo uyu muntu ariko ararondeza kandi navyize umuntu azava hendanye n'inzu hava mu ibiharo bitari byo eske umuntu azava mwemera bidashoboka rero maze kunanirwa gutora amanota yotuma ndonka buruse nje kwiga hanze ko nabishaka nashiye mvuga nti navuze ko ari bibiri ndaciye ubwenge bikwiye ntize mu mahanga nzogira societe yubaka ikosore bya bibazo nabona hanyuma mvuye ku ishure ndaronka akazi umuntu nakoreye stage hajya mva ku ishure kandi nanciye ubwenge naramuteguriye offre zijya dossier d'appel d'offre isosiyete y'ibicira ikiratsinda isoko urumva niho ngiva ku ishure mugabo muri stage aho ndi baca bagati David akira twari kumwe n'undi mugenzi wanje unyamuji nka wewe tucashira kora offre yitwa Kenitra mbere hari ndamuramukije hanyuma nca ndakora offre twikoze notre patron a déposé acha isoko yamahera atari makeya iyo soko yangana nkamera yubungira nk'imiliyoni nk'amajana nk'umunani canke 9 mbe canke nk'umuyari duravye agaciro k'ibintu vy'ubu donc ufasha amafaranga ico gihe uko yangana ukacuyagereranya na yuno munsi ngira ni nk'umuyari canke urenga hanyuma turatsinda iyo soko hanyuma cyavuga ati reme gere naho muri ntaragira experience ko muciye ubwenge nanje urumva nakuriye ku mashantier ndi mufundi nirigwa ndubaka kuko hari abo tweganye kuri muri école de travaux publics wasanga batize kubakana muri A3 twahurira bavuye mu mashure no kwita general bavuye mu 10 abo rero twege tugiye gukora ibiraka kubera ntibagenda kuko bo ntiyabarize gukorako hanyuma rero cyavuga nti jewe rero ko ntagiye kwiga mu mahanga ko nabishaka ngomba ngire societe
cyangwa se twa BMBC mugabo nayigize ryari narakoze no mu hoteli ndi receptioniste n'ibindi ndacira ubwenge ndamenya ko mu Burundi hafise aba diaspora benshi bari mu mahanga bakunda kuza nkabakira bakaba baje kubaka bavuga nta bantu no ba service ca ndabatanga kwa service rero kuva ico gihe turakora aha mu gahaye twahaguze muri 2020 amahera arenga umuriyaridi twagiye turanka muri iyo myaka hafi 10 yari iheze turiko turakora ibintu by'abadiaspora n'abandi bari mu Burundi. Ego urumva nuko navuga ibijanye n'ubuzima uhejeje ishure uravuze ibijanye nuko wagiye urahurana n'aba abatabizi ubona batomboza bya bindi umuntu ashobora kubaka inzu no mu mwana muto yakavuga ati sha umuntu yubatse inzu yaramuhenze inzu ntabona kizokoroka mu ego cyane Mike ndashaka kutubwire ukiza muri ivyo byo guha service aba diaspora hari haciye imyaka ingaho uvuye mu ishuri. Okay navuyeyo mu 8 2011 kw'ishure kuvuga umwaka ubu gifise kakano ko 2012 oye itandukano ryajewe nakuze kuva muri 2004 ndi mu maso nirirwa kumasha nduvaje muri vacances nacaza kubaka ibujumbura burya jewe nko kuva mu 8 papa ntiyasuye kundihera amashuri kuko niga kubaka donc rero amahera nkura mu gifundi muci mu maripu mu marangi niyo naca nkoresha kwigura ibirato nibindi ni kuvuga rero experience y'ibyo kubaka nari njijutse gusunda ngana aba engineer hanyuma nari nayize neza umva naronka amata kwiye naso nitabo vyishi naroriyana neza akazi kujya nyine ubona umvuravye BMBC ngo nitunganije urabona ko birimo ibintu leadership gikomeye. Hari ukuntu rero nasomye ubushobozi mu bitabo nagenda asoma muri iyo myaka. Ari umukunzi w'ibitabo cyane ubu ntibigikunda ariko ama reserve mfise kabisa kubera hari n'igihe uronsa kanya ko kwirorasha usanga hakuruhuka utoye igitabo neza cyane harimo na Bibiliya kubera nayo iratuma umuntu ayobora ibintu neza. Ndashaka tumere nk'abinjira hano ndumva ko wamaze kwinjira mu buzima bwa BMBC. BMBC yavuye ugerageje kuraba umunsi uvuga ufata icifuzo ca mbere ukavuga ati ndashinze society birateye intambwe kuko hari igihe ugira icyumviro kikaguma mu mutwe mugo ugasanga hari inzitizi zikuzibira hari bituma iki kintu kidakunda wari ufise icyumviro kimeze gute mu mutima kuko ngerageje kumva ubuzima bwawe bwo mu buto bwuhoha nta butandukane n'ibyo uri kurakora no mu society yavuye he wayitanguje ufise ibihe byiyumviro wari ufise target yawe bwa mbere je ivyo kwiga kubaka navyize par accident ahantu nize mwaka w'indwi nabo wa mbere kuburyo ntora mo tapping ha 90 hanyuma barambwira ati uhavuye ugiye mu 8 utanguye ivyo kubaka donc numva babuhebanye no kuzoba padiri canke docteur canke naka nkakuryo umuntu agiye mu gisoda canke waba ari umwuga uhisemo wabuhisemo n'abamisemo rero abigisha banje n'abadirecteur baravuga bati uyu mwana w'umuduwe ntashobora kwiga ngatwe twigisha ahari haza abatama bananiwe enseignement general na kirumvikana hanyuma ndarondera ishure ndayibura ndarondera ishure no kwigamo kwa ntafise umuryango wacu ntafise umuntu ateye imbere yo ndondera ishure nigamo byari bigoye dasa gucengetera gira nk'umuntu akwigisha burya nasubiye kwiga uno muga nkora nko kuvuvudikira rero kumaze kuvuvudikira mu bisanzwe ubwubatse sibwo washaka kwiga sibwo nashaka nagiye kubera nabuze ibisata ngo by'abantu b'ubwenge ngo bya scientifique nabuze ukuntu j'amashuri azocuma mu za scientifique ubwo wari wifuza kuzobika je mu bisanzwe nifuza kuzokwiga ibintu bituma nyene mba umuntu aciye ubwenge nk'umuntu nyene yigisha ibintu by'amasiyanse kubera natahura ibintu kugego hejuru mugabo ni ivyo umuntu yavyumvira kubera ukiri muto ntuburiyumvira nk'ibi byo kuronka akazi kagutunga hanyuma rero maze kubishika maze nk'umwaka umwe nkabona abiga muri general muri enseignement general bagiye muri vacances ntibaronka akazi bakora ariko je kubera niga kubaka ngiye muri vacances nkaca ndonka nja gukora umuga wanje cyangwa kubikunda rero kuburyo ndabikunda cyane bidasanzwe mbere n'abana b'umuryango wacu bamwe barukunda biko nawe baza kuba abafundi benshi muri famille nyuma yanje biza ibintu by'imyuga bitandukanye amatara amazi n'ibindi bintu rero mu byukuri kwiga kubaka byari ibintu mengana ibihuruduka hanyuma maze kubwa kubijamwo cyanaga kwiga rero ukuntu vyontunga narakoze akazi muyinga akonda kubwiye twakoze twatsinze isoko ndabona ko notre patron
turamaze turuwa macara turungika ndavuga nti none ko nigeze kubaka nzomara imyaka yose ubuzima bwanje bagenda bankoresha kwishantiye baca banjana handi canke ngire societe hanyuma nce niga ukuntu ironka akazi keshi nze kwame nkora akazi ntagarara byari birimwo no ibi project y'ibigwati tuko turakora yari yo ndoto rero je ntanguza BMBC kuzokora societe ituma mbaho mu buryo butandukanye n'abandi bafunde mu Burundi natungwa n'ikiraka c'inzu ya nakagusa aho yeze ubanza ukamara igihe muhira ubu y'abantu bazagura amazu iwacu muri BMBC tukabwe duti mugure mugahahe mutashimye genda mwitenga mutashimye genda muri mirware ya mbere canke ya kabiri canke ivyo mushaka dufise akazi keshi no kuvuga yari rêve yuko tutoba abafundi baguma bagenda ku munsi barara hamwe baca bimukira handi canke babura imyaka canke babura indi myaka hanyuma rero kugira dutunga imiryango urumva ubu intumbero nikiriyo nibaza nka BMBC tuyugaye na leta yo vyumva mu kiga ca leta ko turaza kubishika ko kuko twe twakoze visite nka n'abakunzi ba Indoni TV bagiye barabona ibitandukanye mbere ibisumba n'amazu babonye biriko birakora ariko ndashaka kumenya ico kimwe n'uko dukurikirana ashobora kuba yifuza kumenya washinze ishira hamwe ukiva ku ishuri umutima wo kurinda wukuye kuko muri ico gihe benshi muri twebwe mu myaka nk'iyo wari ufise baba bakiriko baravuga bati akazi ndondera akazi ngira ibintu nje kudepoza kwa naka umutima wo kurinda wukuye ubwo bushobozi wabuhawe nawe bwa mbere umva ari umufundi yizigiye kubera nakuze nubaka bijya by'amapla by'amadevi byose nabikuriyemo mu ishure nkaba nabikora ku mashantier nkaba narinzi kubaka ku mashantier ni kuvuga navuza nti ndabona ko nkeneye akazi ko rero ata muntu nkeneye azofasha pla canke iki ngomba ndondere ubuzi ibi bintu byajya nemere mfate risque mugabo nubaka ikintu ni jewe nazanye muri 2012 ibintu bya diaspora niwagenda ku rubuga kandika ati BMBC diaspora urabona ibintu twariko turandika muri 2012 dusigurira aba diaspora ukuntu twubakira amazi hanyuma uko kurinda reko ari gushingiye ukuntu jewe ndabitinyuka ndabizi byo kubaka hanyuma nkora mu hotel nari muri receptioniste kandi navuga icongereza ni jewe nakira muri oya ariko ndica bicangana bora najya muri Kibunowa we ningira habona kera byari hotel nyene yari gezeho muri 2012 imeze neza abazungu bubaka ijya ambassade y'abanyamerika ni je nabakira kuri reception donc bashikira hajya rero igihe ndahari nari nanamaze kubona ukuntu aba diaspora tuvugana undi kuri reception bajya baza mu hotel bajya bagira iki nkabona ukuntu bagumambira amaservice yo kubaka ni nkaho nari bise amadone rero yerekana ko mfise abakiriya abantu bose batazi donc nagize societe nzi ko n'abakiriya ndabafise bakeneye service danje nta namezi 5 yaheze tutase umukiriya wa mbere inzu ya mbere twayubatse muri 2012 nyene ahanyene inyuma y'ino projet mu gahahe ni kuvuga ko nari mfise umwuga ndawuzi hanyuma nari mfise amadone y'ukuntu nzoronka abakiriya hanyuma ikindi je ndakunda kumviza amakuru hariho umuntu yari cegera caka cy'umukuru w'igice gihe yaguma avuga ati abantu bize imyuga pratique bize les sciences appliquées nibareke kugora leta nibaze gushinga imyuga bakora ama societe jewe rero ndavuga neko ibintu mbona kumenga ariko avuga nivyo ko nabonye abantu bitwa batashero abakontremetre batazi no kwandika bariko barahagarika ama etage nanye narabisomye no vyigisha n'abazungu kubera iki nzohava abantu baguma bonona ibintu nanje ndabizi nabajya abantu barashoboye kuronka amahirwe atavyo bize nka jewe ndavuga nta ngomba muri societe rero nukuvuga narakurikaye kandi naho igihugu cari kigeze uko imbere yacu gushinga societe imbere ya 2012 ntivyari byoshe ku muntu akiri muto ngo hasabwe ibintu vyinshi cyane jewe nagiye muri ikintu cyitwa apisha kiri gishasha ikiya bita ni cyitwa DB entreprise yari 50,000 nahembwe uwo munsi ku kazi mu hotel naciye nca kuyeguruza entreprise Tango wavuze wakoresheje ya mvugo y'abaswahili liwalo na liu. Izwa korana ndabikuye mu. Naraye ndabikuye mu nzira kandi byarangoye no kumenya aho API ikorera. Nagenda kugira numvise gusa icegera cy'umukuru w'igihugu yavuze ko bavyoroheje ushaka kugura societe ashobora kuyikora. Ca nagenda rero ndayugurura hanyuma cavuga nti none ko ntoshobora kuri hibiro. Ko ntoshaka kuri habiro jewe David. Kuko ntari mfise n'inzu mbamo. Sivyo? Ubu abantu bakora muri BMBC bose shanga bipangiye amazu. Je mugose nashaka gupanga inzu.
kubera ngo wafashe risk yo gushingishira hamwe udafise naho ntafise nahomba cyaravuga nabaka mukuru wanje yabijumbura yari yarahungutse reko yatubana hanyuma nje ndashinga societe maze gushinga societe candimba none ko ntashobora gupanga ibiro none nzo abantu bazosanga kubera nari maze imyaka myinshi kuri reception donc nk'amezi 4 sinamaze umwanya munini kuri reception nk'amezi 4 nari nabonye abantu shiduhurira ku mbuga cavuga toke ndahinduye nta biro physique nkeneye nagize akabiro gatoye mu Kamenge ndavyibuka mugabo ndabona ati ibintu byo mu Kamenge ahasa aho kuza gukora service zo gutanga service kubaka abantu bibera mu nzu z'ibinombora ico gihe ubariko bari bakametaje ubu none mengo uri kure gisagara gato oye abantu bari ahantu hari se biro nanyi nari ibinombora sivyo ubu urumva ariko barabaka mu Kamenge ama etage ubwo ndabona nti biro n'uburi nahano gibiza ngaha imyaka 10 nta muntu azosanga ngaha akeneye kubaka inzu nziza y'ivyumba 5 canke 6 cavuga nti ko ntashobora kwijana muri ville rero ngo ndahubahuke reka ngire ibiro virtuel cavuga nti ngomba ngire ibiro kuri internet tuzotavuga none kuri internet ince nkoti inzu ico gensha nshasa mukuru wanje ngomba nimuke cafata inzu ndakota inzu mu Kamenge cashyiramwo n'akabiro ndagura imprimante baca baza basanga aho je nkorera hanyuma rero barahasangaho nk'imyaka 2 imyaka 3 ndibuka abakiriya basanzeho bavuga n'amazina batari bakeya hanyuma rero ndakura buhoro mbere 2014 deux après ndagira mariage irumvikana hanyuma rero inyuma harabaye ibindi bintu byagiye ducyamo da 2015 ntitwa tukiri ngaha ndibaza sinzi kuko abakiriya benshi bari twari kwiteze ntibavuye ngo bakonkerete ibyo baratubwiye hanyuma rero intuze ya mutekano mu kugabanutse ma 2017 twaduza societe rero irakura ubu rero tugeze kuri mubona societe yavuye ku 50 nayishinzeko donc naho fata ama miliyaridi 50 ama miliyaridi incuro ibyo bihumbi nyene niho barashikira donc uye twaravuye ku miliyaridi umwe turagenda ku miliyaridi menshi n'imigambi mwarayibonye ubwa muyibona nindi kwiraza hano mu kiyago wakoze ndumva kuri avoidinga bijyanye no kuvuga amahera koko sivyo abarundi bakeneye nibaze ko ari byo byagumye gutera amakenga kugira uvuge ariko mu kiyago tumaze kuyaga sinigeze numva abijanye no ko wabandanije amashuri ngugire za kaminuza nimba bitakundiye David ukasubiramo ntiwigeze ugira ubwoba bw'uko ibintu bikorwa cyane society zo biba nini ikabikeneye ubumenyi bwinshi cyane ubundi muntu abikubwire naho kiyumvira ati ese no banza nkasubira ku ishuri je urumva je sindaguhenda urumva barundi nk'aba ariko baranyumviriza murazi ko umugoye ndakubwiye ko nciye ubwenge ucuvuga ngo ujya muntu ngo asumba yeze ngo arirata sivyo je bino bintu nabizamwe na capacity na anga donc na kubwiye ibintu byinshi bya bintu mye narabyihebeye ndavuga nti ngomba nkore umwuga kubera rero wari umugambi wo mu bwana narasomye ibitabo jewe sinemeza ko hari abantu baciye ku mashuri aho nagenda aca babisoma rero ndaciye ubwenge cyane muri no muga cyane ndiko nakora ubwo ukeneye kaminuza kugira ngo ivyumviro bya bije mongera oya jewe turafite ishuri muri BMBC nije mwigisha mukuru tu nouveau ingénieur doit passer imbere yiwanje ngo ndamushire ku rugero rwo guhagarara ibintu byo kubaka rero urumva nta nigice cy'ibyo twize mu ishure cy'ibyo nasomye mu bitabo turakora évidemment nzopfa ntabikoze kubera yumva ni ibintu nye by'ibara byo muri Amerika ubona niho ubona nk'umuntu ari bura anyandikira ngo David ko muri akora uko none ngorega ngo n'abakora uko nanje nize nivyo kubaka no mu mazi no mu biyaga sivyo donc mugabo ubikore gute atiko dukora ni nkaho uzumva nk'aya maduko turubaka ngo none ngo ko bodaduza nginiva ngo 200 oya twarize no mwuga kuburyo jewe nta mashure kuko nk'akaro byo kubaka c'est la science sinovuga ngo nege byo kubaka ndabimenye rishinwa bageze hehe retirike bageze hehe za Amerika bageze hehe sivyo ivyo kubaka ni are nini je mugabo nk'ibintu byo gukora n'ama projet ivyigwa ibintu byose ni jewe nagize ishire muri BMC rivyigisha nigisha nouveaux ingénieurs n'abaza barigisha abandi urumva rero ku bya capacité technique ndapanze ku bya experience ku bya managerial ibyo gutunganya akazi jewe rabira kuri BMC jewe nashoboye kufata ino societe nkayiyobora kuva kuri 50,000 nkashikana kuri ibintu biteze itaki igihugu maze imisi munabona ko n'abanyamahanga baza kwigira ngaha tukakirana bavuye mu bindi bihugu baje kora urugenge hano harimo n'aba engineer n'aba professeur ngaha
tubere ukuntu umuntu ashaka gukora des solutions africaines mu bya immobilier nukuri nta kibazo cy'ubushobozi bifite je technique oya yaba navuga ngo kandi basi navuga ngo umuze modale duhaye kuko urumva rero sola naho navuze ko ziri hasi ibyo umuntu ashobora gukora hamwe iyo tuba turi nko mu gihugu giteye imbere hariho remoye zo kubikora murakoze ego ugerageje kuraba indoto wari ufise ugishingishira hamwe kugeza no munsi uramaze gukabakaba mu vyipfuzo vyaho wari ukeneye kubona BMBC mbega BMBC ya 2012 ni ya 2025 tandukaniro riri jewe ku vy'indoto sino guhenda narabona ko izodutunga BMBC n'umuryango n'abagenzi turi kumwe ariko je sinzi ko izongana ku muri no myaka no kuvuga ngo we muri no myaka imaze gushikana utari witeze yuko yo birashika nawe nari biteze kuko yumvire jewe simva se nafise sinashaka gukota inzu nkakara wariyumvira ati nina rayisisa kuko ngaha mu Burundi uraza umutunzi amurabira ku nzu no ku modoka ngaha mu Burundi mwege mubonye mu boss yaguze nka V8 yo bavuga ati yo yararenga nawe nyene ntashaka kuvugisha n'abantu donke ndafise umugenzi yavuze yuko afise V8 no guca ukadirisha akavuga ati mu bampere ndagarutse zo kwicara bateri gatomoye rero urawe uri Burundi nanjye ndi Burundi mu bandi no kuvuga izo byimviro biciriritse nanje nibyo umuntu avukiramo byo kuraba umuntu ko nyene mubona umuntu avuga ati nzogura rero imodoka nce nubaka inzu kuburyo igihe twubaka nk'inzu ma 2016 ya mbere y'umuryango mbere nayo mbamo n'ubu rero igihe twayubaka abantu bavuga ati wa mwana wacu acha sireyisiti irarengeje je narabona ko mfite izindi vision mugabo sinarinzi kuri donc ya accomplissement dushoboka ubu tuko dukorera muri 15 hectares twiguriye ngaho Bujumbura kandi mu muji harimo tenga ama hectare menshi miroir de hectare nyinshi ahagahe ni 1.3 hectare miroir ni 1 hectare nukuvuga narabibona mugabo sinumva ko byoshoboka jewe rero sinaguhenda ibintu jewe ndavyita ugiye no mu biharuro by'amakonti bya comptabilité dukoresha ubonye volume byo dukora mu by'amahera urabona ko ari byinshi jewe vraiment byavuye muri 50,000 na quelques idées ni bon ni hajya namambwira abantu nti iterambere ni mu muto n'abanyumviriza hari abashaka kuza aba entrepreneur hari n'abazorenga incuro nyinshi atugeze mugabo ufise mu mutwe utabitahura ntubishikako rero ubu nivyo ukwiyumvira kurahuye nivyo tugezemwo ariko sinova ngo niko neze n'apanda narinze ko tuzoshobora gukora ibintu bisanzwe tukagura imiduga tukavyimba pete mugeze ko vyimba twege wacu umuryango ntibirimo mugabo nkumva ko ndi karume ariko sinenze ko hariho n'abandi bantu bazogura imiduga biciye kuri BMBC ko abantu bazokubaka amazu kubera BMBC yabaye akazi canke rero bigeze ngaho urumva sinenze ko BMBC izotanga amakori y'amamiliyoni amajana canke amamiliyoni ku mwaka ntabyo natahura je BMBC yavuye kwitwa societe uno munsi yitwa BMBC Group no kuvuga ngo ihurikiyemwe ama societe 12 byavuye kuri societe gutiza kwitwa Group mbega uno munsi yifashe gute twikora kwayise BMBC Group Building and Multi Business Company bambaje iti byagenze gute naho ntarinze ukuntu bizogenda sinashaka kuzokora societe gusa ibyo byo kubaka amazu kujya kabandi bantu navuga ni societe yubaka amazu yikorera ibikoresho yitari imizigo ikora ibintu byinshi 2024 twasanze nk'igisata gikora ibya decoration ikipema ibitanda imiryango n'ibindi gifite amamashini menshi tubona ko kitoguma gikorera tuye gusa kubera abantu b'inyuma bari batangiye baza bavuga ati mukora ibitanda byiza intebe nziza niyo wicaye ko imyango yose ibyuma byose biri hano bikorerwa hano ndiko tuvyikorera tubisingana hajyaze bikora cyo turavuga ruti tukigira igisata gitwara kiye c'amakamyo kizana imizigo dukoresha amatafari masima pahanze n'ibindi byuma tubona gifise ibikamyo byinshi tugatereka kigira igisata cyo tugira societe yacu kubera abandi bantu bariko barakenera binyuma kubikoresha dusanga ibisata nibi bikora amarangi byakutse dukeneye ko abandi bantu bazagura amarangi muri BMBC tukigira igisata gikora amatara uko nyene igisata gikora ibijanye n'ama energy bidam plaque solaire dusanga cagenze uko nyene no kuvuga ngo muratanga n'umuyaga nkuva kuzuba uno munsi birakogwa muri BMBC yose kuburyo ni 12 harimo na university twemere gushinga mugabo tukatuko turakwiza ibintu leta yadusabye gutunganya ivyo murumva yuko mu uzobishika ko vuba
uyarumva je n'undi muri BMC ni professeur waho urumva David dusa nk'abacunguza umwanya umwete ikiyago kirashobora kuba kirekire ku buryo abantu bokiraba n'indwi zibiri ariko kandi kire ntikiriko kiradukundira yaza ko Imana yahezagiye imvura igomba kugwa kugira ngo n'imirimo ibandanye itotahara abarundi bari Bujumbura canke bari mu gihugu c'u Burundi babona yuko bimwe kw'isoko biriko birazimbuka bivanye nuko ivyimburwa biriko biraboneka nagaciyemwo ariko kandi waruhejeje kuvuga no kuzana amasima imiduga twagiye turabibona aho banshi bagiye baravuga bati ku ma Instagram ndetse n'ibindi wagiye uraba viral ngira ngo utanabizi uriko uravuga ibijanye na diaspora city benshi baravuga bati kwereka abarundi dukunda kuzana ibintu umengo birimwe akantu kadasona neza kataza korohereza umuntu ari wese ariko arumviriza kwereka diaspora city atari rindi zina bamwe bagakomanta bati uravye ninge navuga ngo umuntu ashobora kuba ari mu escrow mugabo inyuma y'imisi ivyavuzwe sinzi ko wabibonye ko ari cyo bifatiyeko ucurerekana ibibanza bimaze kuba biriko birubakwa mbega ko bagiye baraca intege abandi mu kuvuga yuko uri karashikiriza ibintu batazi ko ari BMBC canke ikiyindi bivanye nuko abarundi tujaginga umuntu tukimubona kwishusho gusa niya strategy uri kurakora kugira ngo abantu agende umubiri imana navyumva agende umanuka navyumva ari donc urumva ntigahera umbonye navyumva abarundi woshatse kuvuga barashaka kujaginga ku nyambara iyo haje urumva okay haje ukuntu meze nyumva n'ubundi nuko nyene magaje nawe ni uberewe wapi nkaduhe n'umutabunera cyabona akantu dushije okay zagenze gute kugira ngo abantu bariko baratakaza bakura ubwizigigwa mu bantu bwa BMBC hamusubira bigarukane wewe warabonye video canke zari mu migambi kugira ngo ibintu bigendere uko wabiteguye jewe rero sita BMBC irabira mu ma contrat kuvuga ngo abavuga ntibakuremera contrat n'izuraba bajya abantu bavuga ku mbuga ndetse abantu badukeneye oya twebwe umuntu adukeneye n'ubu uriko arumva ikiganiro uzoza wumva twandikiye ku telefone ati je nifuza ko kugura inzu rero umuntu adakeneye inzu yumvise David aca amubwira ngo David ngo avuze uyu mugabo yavuze nabi ukumenga ntiyatomo donc baca baraba wowe ushatse kuvuga hazi imigwi ibiri ababonye ikiganiro kubera ko bifuza iyo service n'ababonye ikiganiro kubera ko iyo service batayishaka mu Burundi batayishaka basharondera handi hantu baforo mugabo ukeneye inzu mwambara ati uzabona atwandikiye jewe rero nahaje no munsi ahanje meje gusinya contract nashitse uri ku mapere menshi abantu bariko barabaza ibijanye n'inyubako haje dufise team jeje kubitaba canke yifuza kumenya uko ihagaze narabire kuri les chiffres dufise les chiffres nziza les indicateurs nziza ama contrat meza nta manda dufite neza abakiriya nta donc dufise ama investissement makwiye turafise akazi twega ko kazogera muri 2035 twega ubu turafise akazi kazogera muri 2035 ndumva jewe nk'umuyobozi je mpagaze neza hanyuma no mwaka uzani mwaza ntimuzosanga muzosanga handi nyene hameze nko nyene no mundi nyene ni kuvuga abantu bagura amazu turafite amazu ubu no mu bihe biza none wumva je nkene kwitwareka ngo nakabuze oya society imeze neza cyane hanyuma jewe nta muntu ntuka nta muntu ngira nabi hanyuma je ndi umufundi nibaza ko n'umwanya wa social media tawuro je ndi umufundi je nta politike mvuga no kuvuga jewe ico nzi n'ubwa ngo navuze ikintu simvuga ikinyoma yego ikihame ariko je mvuga ukuri nakuvuga ngo vyarahuriranye David kwereka abantu aho inyubako zigeze no kwerekana ibibanza inyuma yuko bari baheruka kuvuga amajambo menshi kuri za Twitter ndetse na Instagram mbenyene diaspora city mwarabwiye ko tugeze kure nibaza ko bayibonye baratembereye ni waciye werekana ibijanye n'amakami ya rutura amwazana amasima donc akora service zitandukanye zazindi jani bigarabye jani bisenyi ayasohoka hanze y'igihugu byavuye mu nyubako gute bija gute mu kunguruza ibintu okay urumva turakeneye amasima menshi ava hanze turakeneye ivyuma turakeneye nk'ivyamarangi dukora yego rero kubera ko Imana kazi imbura yiza twayiguriye amakamyo y'iwacu rero iyo tutari turakoresha abandi barundi bakeneye ibya transport kuvuga mu iterambere ry'igihugu dutera nk'ibintu byinshi haba no muri transport kuko urumva iterambere namandana bivuga abarundi babonye ikigo turubaka ngaha babonye ajya amakamyo babonye ajya amabeni babonye izo modoka babonye abantu baravuga ngo ni bya BMBC mugabo abagwiza atunga bose bijya ibintu byabo bivuye mu ibarabara umuntu akabura ukuntu azana umunyu aho kuye hanze canke isima canke ibaro y'impuzu wocu ubona ko bijya atari bya BMBC ari vy'umwe n'igihugu wese akeneye gukora iyo service atahure ko ubonye umugwiza atunga aguze ibisi ishime kuko muzi zohava bose mu buryo bwo kuzigura mwese mukamera cyo kimwe
ubuzima ntibwo ukunda dora tubibona n'igitoro cyabo urabona nk'igitoro cyabo hajya nayo indi shaje ce ntusura kuyijaje umuntu adafise station ntaca avuga ati kumbe bamwe bafise station Imana yo mpaka bumabironka bakidandariza nanje nkaronka donc igiterambere nkibi namamvuga ngaha bakunda kivango leta igiterambere leta niba twe tutari foro leta nishobora kwa kuri igihugu akoresha ijambo yuko leta ari umwe n'igihugu yego twebwe n'abanyumva bavyimbe bijya bitanga secteur privé nizo ariko bambaza by'amakamyo tuguze ikamyo il faut comprendre ko ari y'abarundi tuguze ibeni il faut comprendre ko ari y'abarundi il faut comprendre ko ari gihe nshobora kurondera ikamyo intwazi ivu nkaribura kandi ifise amahera hamwe ziswazi hari mu gihugu rero bijya kwabigize kubera ko twaje guterera mu iterambere y'igihugu kuko nakubwiye ko hageze igihe twebwe jewe nk'umuyobozi wa BMBC maze kubona ko nagiharanira inzu urumva maze kubona niba badafise amazangahe nk'ubuye uvuze ko David maze kubona ko nagiharanira imiduga maze kubona ko nashivuga nti kumbe Imana uri mu entrepreneur witaranto ugira gutora mu muryango canke mu gihugu kujya uri nk'umusirikare muri abasirikare bakomeye aba ba Dayani ba David muri Bibiliya Imana yaramutora sinzi ko abuye bazi ba David muri Bibiliya barasoda bakomeye Imana ikamutora ikavuga ati wenda guhaye itaranto uzutabara ihanga ry'Imana rero jewe igihe yarima nawe numengana kugira ngo nifashe umuryango wanje kwisonunura ariko harageze igenda avuga nti buno bushobozi twiyumvamo n'igihugu cyo bwungukirako ubu rero nitiko Jesse kubera ivyo bintu abandi bose batigitira ya mabbe biti jeno yarongo ubu twabonye ko dufite itaranto byo kudandaza kugira ngo ababanyi bacu igihugu kitungukireko nk'akarorero navuze ibi by'aba diaspora ngaha ni jewe na créer no service online y'imyaka 15 ndavye ukuntu kubera ku rwego rw'igihugu mu mabanki mu yandi masosiyete yubaka yagiye araza arico kintu baciye bakorerako ni ukuvuga naramurikiye igihugu ni bimwe mu byo wishimira ni bimwe mu byo nishimira kubona twarazanye produit abantu bakabona ko je natangiye kubona bakaca baza gutahura ko yari ikenewe kurusha yari ikenewe uburyo n'abashikiranganje hamwe canke abandi bantu b'imbere ntibavuga ama projet manini batuvuze ngo n'abandi bari mu mahanga nkaca mbona ko maze 12 ndavyigisha nkora ama video kwigisha abantu ukuntu bakora bari mu mahanga nkabona ukuntu amabanki ya copie so projet nageze kubabwira umunsi umwe nti igihe natangura ama projet muri 2018 mbere sinakera narabwiye banki nifisa abakiriya dufitanye ama contrat 5 miliyari 2018 ijya ejo mwumpa amahera nkagura imodoka ariko ndajana utuzigo ku mashante yabo banki yambwiye ati urasarahe abantu batakora no mu Burundi baba volatile nibo muza gukorera imigambi ni n'aba diaspora bameze nk'abazungu ntibemera ibintu badashoboye ni jewe ama contrat abo baturi haneza naho mama nkaronka amahera menshi yo gucangura imiduga ni kubera ntashaka kugoka muga birakogwa ivyo baba basabye amahera ngize konti ati abantu ntibari fiable ngiri banki rero mu Burundi ubu donc iyo banki ni icishwa ko ayo mafaranga y'aba diaspora kugira gushikire ni business nininya urikura bashira mu biharuro birebire mugabo urimwe credit yo kugira ngo ugure mu nasabase nkani miliyoni 2018 bambwiye ati David uvuye mu miliyoni agera kuri nasabase nkani mekura umuduga muri business wabakorera yari miliyari z'ababa miliyari zacha kwikore zawo barambira bati kuko mu byukuri kuba ariko barajyo nk'abakiri bato bavyumva yego ibanki iraba business ukora 5 miliyoni na 50 miliyoni biratandukanye bwose cyane abereka ntigerega abantu bose kwezi bandi miliyoni ota barambira ati naho guha miliyari 10 abantu bari fiable tubazi okay mugabo at least bari bakuzi basi yego bari banze oya ntibamenya bamfata ko kushika muri 2020 jewe ndi mu escrow mu ibintu byo bitaba byahagaze utazokibishisho boye gushika bumvise gahahe ndayitanguje ngo none tonka nari guze muri yari dini miliyoni n'amatanga abantu bakaba kumbe bya bintu wa muntu birashoboka kandi 2020 yaragifisa agaciro amahera savare kelke miliyari zubu amabanki yose nta banki n'ingenzi mu Burundi itagize service y'aba diaspora n'igihe twatangura ino projet nyene yo mu Gahanga naragiye kwabwa ati basi ubu naho naguze parcelle nimero ko dukorana ati ukorera abantu nyene baba volatile ne urimenya burya twatangiye projet ta banki dufise kadufasha ibanki yagiye kuza mu nyuma ya BGF
twakanye muri mugambi uriko ararangira kirumvikana yego rero nshaka kuvuga iki hari ibintu byo kwerekwa umu entrepreneur agira hamwe no kuraba iyo amaze kugera mareze ntibayivuga je mba ndi aho muri kino gihugu kuri service z'aba diaspora twigishije abantu ko nakora amavideo ari ku mbuga n'ibindi bintu rero navuze ivy'itarana harageze igihe ndatahurana jewe David mu muryango iwacu ndavye abantu Imana yaharemeye bene wacu n'abadata wacu ndabona harimo itarana ntayidandaje nzoba nimye umuryango ikintu udoca urundi muntu agifise kujya nakubwiye nti Imana ashaka kuremera mu gihugu umuntu azomusoda akomeye atabimenye ngo agwane igihugu ciwe ico kikagwa mu ngorane ndashaka kuremera umuntu azomuririmbye akomeye umusana akomeye wowe utamenye ko iyo tarana ukayifata nabi bakaburira muri ico gihugu umuntu afise iyo mpano kandi wari uhari ukasha ivyo kuririmbira muri dushe neza cyane ubu rero maze kumenya ko ufise iyo tarana nkabona ko kuri igihugu cabaye inspire n'ivyo nazanye mu Burundi nkabona ukuntu aba diaspora benshi tuko turabakira amazu nkabona ukuntu abarundi bari ngaha mu Bujumbura mu gihugu hagati tuko turabakira amazu nkabona ko twagira ivyigwa naciye mvuga nti kumbe kino kintu ndiko ndakora ko basokuru batagikoze papa batagikoze kumbe ntibari umuhamagaro wabo ninakireka sindagikore nishinga ndyohererwa imidugane n'amazu kuko kandi barundi bacavuga ngo nashitse nzoba nimye igihugu ikintu Imana haye jewe nyene cavuga nti kumbe reka ndagikore bakironke hanyuma nshira inzira abandi bantu ubu rero abantu bashaka kuraba muri BMBC quelque chose de réussi hamwe nico kurinda no ntarinda gose murafise umugambi munini nyo kugwiza uburaro igisata cyo kugwiza uburaro mu gihugu cy'u Burundi haraho mukibona na cyane cyane ugiri muri BMBC no hanze ya BMBC kuko wavuze uti twaratanguye guhamagarira abantu kumvisha yuko bishoboka hama amasosiyete yaraje amabanki yaravyumvise kibisata urakibona nk'iterambere mu gihugu cy'u Burundi uno musa mugeze jewe muri make urumva sinovuga politique kandi ma entrepreneur umva umuntu se uvuga entrepreneur yahamagariye ariko nous les entrepreneurs dufise na wewe mu byimesha makuru dufise ubushobozi bwo guteza imbere igihugu mu gisata kinaka toshaka guteza gukorera aho turi mugabo nk'ibi by'iterambere ry'inyubako mu gihugu ni projet public rero je ndavye abantu muri rusangi umuntu mu investisseur y'abarundi hajyana hinge bari kwageza kubaka guteza imbere inyubako natwege ibintu ndiko ndakora ngaha bona ko muri Kenya bubaka amagatisiye haraje abagenzi bacu muri Kenya kuraba ibyo twakora baravuga ati naho muri Kenya tubaka ibintu binini abantu ba privé bubaka bino bintu mu kibanza kimwe biragoye kubabona ati bijya ajya ama projet baraya abahindi n'abashinwa n'abaki ati mwege mugeza ahantu akomeye donc mu Burundi biriko bikorwa n'umurundi bikorwa n'umurundi kirumvikana hari gihe mbabaza nuko mbona rimwe nk'abantu batabyishimira yego mbere bipfuza umenga byo bikorwa n'umunyamahanga bikorwa n'umurundi urabizi nawe umurundi urabaza ukuntu ameze sivyo nawe ngusanga ufise akazi gukwera nawe mwene wacu ngahi wacu aho kuvuga ati mwene wacu aravutuye imitego binavuze byo kuzana itaranto David aratanze inspiration kuri generation umva umenga ujya muntu kweke bitamananiye nkuko byatunaniye rero kubyeka inyubako ale iyi ni projet public twebwe tuzokora mugabo leta haramaze kuza abarundi babitahura bino bintu yego leta niyo yonyene ifise competence burya leta ni monstre ni ifise competence yo guhindura igihugu kuntu gisa mu vy'inyubako panu jewe sinovuga nka babandi mvuge ngo BMBC zoshora guhindura Bujumbura canke Igitega canke ndi ibintu igihugu burya niki bicana none utarashika ngaha mu gahahe wari gamene ko dufise umugambi nk'uyu none hari undi muntu afise kugira uhere mu gigobo hinde gushaka mu gahahe nimba ko atamu particular bishobora rero twifuza yuko hazogera igihe rero imigambi ya leta idufasha kubaka nko guhera mu Kamenge gushikino mu gahahe gushika hariya hose kuko atamu entrepreneur yogira umugambi bishobora nta namwe kwisima entrepreneur bishobora iyo uciye mu gahahe urumva hano mu kino kibanza abene gihugu urumva bahita ku ba diaspora murafise umugambi wiswe diaspora city umuntu wacha yibaza mbe mukora n'aba diaspora gusa urumva umuntu wese vugwa muhaye je nta bujyaje jewe BMBC n'aba diaspora ça fait 13 ans
urumva rero abo bantu bamaze imyaka 13 aribo baduha ano mahera dukoresha gushikaho tukubatse tukaronka no kugura ama parcelle nk'iyi twaguze amahera menshi urumvikana tegere muri 2024 twavuze dutama projet yacu ko aribo bayaguze nk'amazu ico kintu vuze mbere cyane garukako twavuze turabitiriye imigambi ko ibisagara byabo kandi n'ubundi ni byabo bazobiyamo nibo banyene byo yego nca ku kintu nuvuga nkaho usanga harimo nko mazu jana ngaha usanga 10 ari yonyene y'abantu bari ngaha mu Burundi kirumvikana amazu tumaze imyaka twubaka matongo y'abantu hirya no mu gihugu usanga naho nka 30% ariyo gusa y'abantu baba ngaha kandi yose ari aba diaspora kirumvikana kubera bashaka service nziza zimeze uko aho umuntu akubakira atabintu atamashati mu kwegana utamurondera ngo muburi bakeneye ama societe atuma bumva ko ariko baragira nkaca mvuga rero cyuko moi ndifuza gose kugiraho abakiriya igihugu cyotera imbere abarundi bakaronka uburyo abakiriya bacu ntihasuye kuba bwa mbere aba diaspora mu joro se mu Burundi akaronka uburyo aho BMBC ikoresha akaronka uburyo amagora amazonga hamwe n'umuzeye kuko abarundi bo ngaha nibatwanka tugira bakinzu ngiyo isiga amarangi nguko bigire ko turagera ugira amapave wicire ko jardin bisaba uburyo jewe mu vyiterambere ikintu ncambere nipfuza nukubona abarundi babangaha abakadre ma ministere abarimyi abadandaza igihugu cyotera imbere bakunguka hamwe hena amazu batatinya meza ari nk'ibikoni ari nyo amaklimatizere arimwo ibintu biriya abarundi bungaha kuko ndabaza kubona ngaha umuntu ushaka gusanga umuntu umudandaza akundwa muri quartier mugabo inzu atayubahuka adashobora kuyafodinga sivyo abantu bacamva umenga niterambere mu bindi bihugu bimaze kudusumba intambwe ushaka gusanga ari abarokari benshi bazubahuka yego nico kintu nipfuza muri mwe diterambere ry'inyubako havuze rero leta ntironderera handi les infrastructures za logement ntizizotera imbere bitavuye kuri pouvoir d'achat y'abarundi donc umutino wohe siniwe kutubwira ngo tubake a hotel kuko iterambere ntigera iba iterambere si ivyipfuza iterambere rishingira kuri realisme ivyo abantu bashoboye ntihagire n'umuntu azosubira kumbwira jewe ngo BMBC ngo bakamazu nka Dubai ibi bintu birizana hageze umuntu wese cyane cyane uhereye kuri leta kumashira hamwe yigisha ivy'iterambere naje radiko nigisha ivy'iterambere ntanga nigisha ivy'iterambere yerekana ukuntu transforma ubushobozi bwiwe bose bakoreye bivuye inyuma abarundi baronke pouvoir d'achat yiyongereye abantu abagabanye abarundi baganye ivyipfuzo uzaho abantu tugomba twaka ibisagara bimeze uko tugomba tugira iki bwa mbere bubatse amazu manini abantu bazoyabamo bazokora amera yo kuyapanga nk'ubu bubatse inzu ukayishiramo air conditioning ukayishiramo cuisiniere agade canke electrique ukayishiramwo ibinabiri ya internet ukayishiramwo ibinabiri igikoni cya kijambere ugacusa umuntu ikotwa 2 millions mu Burundi ni bangahe bashobora ni baki none wumva umuntu azuza kuvyubaka kwivyo byabanza kwibaza kuko abantu bubaka ama societe ama banki ama societe akeneye ko ashaka gutanga amere ko ivyo bintu aruziye akwisi jya no hino mugabo ifa kabona ko muri ico gihugu ivyo bintu bizoronka abantu babikoresha usa nkuri karunganiraho amwe mu commentaire ngenda ndasoma bamwe baravuga bati turifuza kubona inzu za rutura nka zigiye tubona za Qatar mugabo ngo nabatanguye kuduza etage zitatu hakaca haba bamwe bavuga bati mbega mwubakira bafise amafaranga gusa none nizibamwe ni wibaza ko ico kibazo kiva hehe dufate nka wundi yavuze ngo abarundi turi bantu bamufata canke hari ikibazo cimbitse abantu badashaka kubonesha amaso urumva abarundi ntibicara ngo biyumvire jewe nk'uno mugani wo nkora aroje niyumvira ibinyene ndazi nuvuga ati gira nka manatani no Bujumbura ndazi ukuntu twabigenza ndazi naho amahera yova sivyo mugabo ubu hari ibintu tudakwiza nk'abarundi bishingiye kuri pouvoir d'achat y'abarundi rero isengesha abarundi bakunda ivyo nyubako bifuza kubona Bujumbura imeze nka Nairobi imeze nka Dar es Salaam byo bogira nibasabe ngo turange societe izovyubaka nta nimwe kaje naho mama yarasira byo ko umva nire yarisu nibasabe ati umurundi aronke ahembwa amahera menshi afise agaciro ivomo aho yisuma habe akura erega we amahera niya gukoresha netwe ndikwaje kubaka bino bintu kwa rose parcelle twayiguze donc tworonka andi mahera tutashaka kubaka n'ibindi bihe mugabo ivy'inyubako bishingiye ku bushobozi abantu bafise bwo kugura bita
pouvoir d'achat ahare buri hasi ha mu Burundi ntibizotera imbere kuko abantu bavyifuza bitakunze. Hanyuma ikindi naco ibihugu ntiyemeze co kimwe, nanje ndi n'inkebuzo ngoma ntange kuvyeka inyubako. Ibihugu kw'isi nibaho co kimwe, ni Buraya hari ibihugu bidafise amagarate ciel kubera iterambere si kopie kore. Hari ibihugu nk'Iburaya usanga bitunzwe na tourisme, hari ibihugu Buraya usanga bitunzwe n'ibintu vy'imico. Mu gihe usanga dufate nko mu bihugu bimwe nka dufate nka mbere si Buraya si byinshi nka za Dubai batunzwe na business, mu Bushinwa bakiza birebire kwera baronka abashitsi benshi. Ibindi bihugu bimwe no kwita traditionnel nk'ivy'Iburaya abantu bibera amazu atari n'ama etage asanzwe. Ngomba kwanza nkebura abantu ndamenyesha yuko kuba muri etage atavyo biranga iterambere kuko ibihugu nibitera imbere cyo kimwe ngaha mu karere nka Kongo ifise inzahabu nyinshi n'ibindi byose bajya rero bashaka kubaka etage byinshi mugabo natwe ahantu dukura si hanini nkurikije ukuntu umara twinjiza amahera rero turashaka igihugu giteye imbere gifise abantu bateye imbere mugabo batanga mu etage kuko etage ni business ni amabiho ni iki nko mu Bubirigi ubona ni kapitale y'Uburaya bashaka kubaka amabiro yajya ama agence hakorera za utaza za Union Européenne ugasanga nko mu Busuwisi ndahaje bakeneye kuko atavyo bakira. Ndabaza n'ukuntu ngaha mu Burundi rero bitiranye iterambere mu by'inyubako aho kumenya ko umuntu abaye mu nzu nziza appartement nziza inzu nziwe nziza ya 3 chambre yo hasi imeze neza ayifunguramo neza ahembwa neza afungura neza ko ari iterambere bo biyumvira ko iterambere kwa muri gatesiye aro ntiyamenye ko Iburaya mu Bushinwa muri bijya bizubona birebire hari mu rusanga afite agashambrete kamwe harimo toilette na cuisine n'ibindi byose. Rero iterambere amazu iterambere n'ukuntu umuntu abayeho bijanye n'iterambere rusangi ariko kandi kino kiganiro hanini ego midutegezwa kubija koko uri umwe mu bantu ibikorwa byanyu ikivuta kigize ibanga wemeye ko kibikiyago tuje ku buzima bw'umugwiza tunga bivanye n'izimwe mu nyigisho nakurikiranye bamwe barafise uko bumva umugwiza tunga uwariwe. Mbega uyu munsi uwo kwita umugwiza tunga yoba kwitiranije? Oya je ndiwe nyene ambulance gitero umugwiza tunga mutahura nkandi ni umuntu nyera guditunga ariko mwumvise umugwiza tunga ategezwa kumva siyoni ziranose ategezwa kumva abantu bafise ibintu binini umugwiza tunga ni je naho nto bishurira aba baziranose muga nibo kugira babishike ko n'ubundi urumva barafise ko bamanaje kubera kugwizitunga bararigwije turabibona baratanga akazi. Hariho rero umuntu usanga mu Burundi afise amahera bagacamwita umugwiza tunga tonye n'amahera ushobora kugurisha nk'inzu ya so wawe ugashironka imyaka 3 uzoyinde ufujya ngo umugwiza tunga oya je ndi umugwiza tunga kubera nashoye kudandaza itarani Imana yampaye ava kuri 50,000 kaja kwa miliyari amajana sivyo no kuvuga ku buryo iryo tunga twararikwice kandi ikindi gituma mvuga ko n'umugwiza tunga jewe nta masoko no kwitayo niba ndararose muri BM twatuye amahera nk'ahantu uravyumva bino bintu twabirondeye buhoro buhoro nukuvuga ikintu cavuye hasi kirakura rero twafashe ibintu dukora turabikuza twagwiza itunga ruvuga yarabwo ryaririre ndi mugwiza tunga ariko kimena nakubwiye jewe sindi mutunzi kubera ubutunzi navuze ubuze umutunzi woshaka kumva nka Elon Musk uri mugwiza tunga atarashika ku butunzi kuko butabaho nako nabirivuga nako ndayisoma shaka gushika ku butunzi kumva si baratanze kararo ka Elon donc umuntu atatunze cyane kugero idasiguritse mbere bavuga ati Elon Musk avuga ati asumba ababayeho bose gutunga kirumvikana ngira ngo hakwa no gusumba ngira na Salomon uravyumva donc ngira ngo somba na Salomon uravyo ntageze kirumvikana na hari umwana rero ucubona ko sinogera kuri urwo rugero kuko noca mbera nka bamwe nakubwira abarundi je nakubwiye ibintu bituma abarundi bitwagwiza tunga mu Burundi nabirose mu myaka iheze bijya bintu bituma bavuga ko afise imiduga yahe n'amazangahe n'akazi nabirose mu myaka yaheze ariko
nibaza ko iyo mba nanje nari umuntu nibaza ko gutunga ari ibintu ariyo miduga marishe ntahagarika kaca nimba amahirwe abo bajene budukorana benshi bafise ubuzi muri BMBC aba bashoferi aba bakoze n'ibindi bintu mugo natawe ko Imana ndumva ko gutunga nikubwiza itunga kiri ngaho nyene hari uravuze yuko hari abantu babihindura ndose muri yaridi mbanze ngure VWT miliyoni amajana manze ahantu hameze neza nduzi inzu kugira ngo mu muryango wabone kari je naserutse mu bandi ugerageje kuraba umubano wawe kuko uri mugwiza tunga wavyemeye umubano wawe wifashe neza muri muri babandi bavuga bati amahera yaramuhinduye shakiri muramvya ntiyarabuyo okay jewe uruvuga mbere jewe ndi friendly ndafise defo imwe gusa mfatiye ku barundi je mvuga ibintu ko biri okay no kuvuga jewe ndi leader no mu muryango nkoresha buno bushozi Imana yamaye mu kuyobora ibintu rero bwa mbere jewe kwera ntemera ko urumva umuntu ashika agwiza amahera akabata nayo mission mfise yo kuronka amahera yo gutangaza abantu ugira umuntu akora ico donc hari kinashikira ko yarakirondeye je nk'ubusi nigire ndondera gutangaza abantu uhereye kuri wewe tuko turavugana n'abandi je nta muntu arambona mbeze ko ntibindimo ndiko ndatera ubwoba n'abantu sivyo uya ndi mu kazi kiwanje na societe d'ailleurs urumva nkawe atari ubizi abantu bake gusa niyo bazi ko BMBC aje nayitanguje urumvikana ko atari yundi muntu yayitanguje kuko ni societe d'ailleurs abantu bazi hari abandi bantu bubaha muri no societe kundusha ngiranga nk'abantu bagura ibikoresho bikora muri no mashante bajya badegiteri bakira abantu baje ku kazi usanga abantu babazi kundusha wasanga murahuye muri koridoro ntana ego urumva hari n'ukuntu umva ko yana hari mutawunere nakubwiye sinzi nyene ko udusape twiza umujye umuntu akayida kusigwa ati uyu muntu murabutse ni chef uravyumva kubera jewe sinahawe mission yo kuza kuvyimba ku bantu ego rero jewe ndumuguza tunga mugabo nta kintu na kimwe niteze mbere ko kizoba cyo gutuma numva ko ndengeye abandi bantu ndakunda muri diaspora abantu badukoresha batubwira bati hariya muri diaspora n'umutunzi wa mbere muri quartier azinduka kurusha umuntu wa mbere ego kandi musumira hamwe kandi ntunamumenya ko agusunda gutunga kuko abantu hariya nta muntu agenda abyimba kundi muntu gusanze uko cubibona bivanye n'umuduga agira yuburira nabyo nyine hari gusanga kubera hariya bashaka kura ku ideni hari gusanga n'imiduga ushaka gusa ubwo nk'imiduga ashaka gutandukana mugabo ibindi byose nta muntu hariya ngo birango ngenda barajimba ku bintu ngo ndatunze ntunamumenya ko afise ikintu nakimwe rero nanjye shaka kuba muri yaba byakunda no hindiye abarundi bakareka kuza barajimba ku bandi rero bakunumye ngaha mu Burundi ka ministre cyangwa kaba directeur general cyangwa chef de service nta kindi kintu bakabonerako atari kugara kuko mu bandi abajya tugira bati hariya nta muntu iburaya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Australia agwa ngo arute abandi bantu babana ngo batangaze jewe ni yaba byakunda simvuze ngo ndi fane w'imico y'iburaya oya umwe wese yo cyose n'imico yabo mugabo je disapprove imico yiwacu yuko umuntu atumva abandi bantu bamutinya adatekana sinkunda aba bantu bifuza cyane gutinywa n'abandi bantu uravyumva hari ivyo wagiye uravuga mu ntango uvuga kubijanye n'ukuntu meme no muri rusansuma bimwe mu bibazo bakubaza by'umuryango byakugora ufise umufasha ufise abana ufise inshuti n'abagenzi ubwo abantu barakuronka kumenga umwanya wawe ni muto urabanye gose je mu manza birage kundonka mugabo umuryango wose urabizi nk'ubu umbuze ukaza kundana kw'imyavyi ngo nabonye mu rubanza rununu cyara kwada none ujya mwana wawe nahaye akazi nanaka nakoreye nkashika nahajya navyo ntasha bivuze rero nariko nkingira akazi kabo nariko ngira konta ariko ngira ikiyo jewe rero ibintu imbere y'uko yimvira keretse nk'ibya byo kubura urubanza petete ko kubura nk'umuntu mu muryango aho urumva kubera simanda zisanzwe izo yani gutaba ufise ingufu aho d'accord mugabe izindi manza zose z'iminezero jewe ngenda ari uko manje kurabako ata kontra ntasinye atacigwa atadose y'umuntu ntahejeje ata bintu ntasinye jewe kuko sirutse jewe umva ale hari gihe usanga hari abosi baca mu kazi birukanga badasinye ibintu yego jewe nanje kumezi wanje je nta madosiye gerangana gutya haba making sure yuko dossier za daily wazisinye barambwira bati chef naho utashe hariho urgence nyaruko usinyire umukiriya arakeneye ibintu musinyira umukiriya n'umukwe niko abarundi bayamaze umukwe yego cyangwa ukambwira uti ejo
hariho mariage yaje tututse kaza numva enkiri ya monaka TBMBC ejo ndozi wanyu ugacambwa ati chef tuzokenera ibintu zodusigurira kugira ngo ino project ikore jewe nta ngorane mfise gusiba urubanza kugira nze gukora ibintu by'akazi kubera mbona ko bifasha abantu benshi nkabanze ku rubanza nago rubaru biko rugenda neza naho ntogenda sivyo rero jewe mu muryango abantu bose bazi niko namavuga umbuze mu rubanza kuri mariage yawe untumiye mu kabare ntumbone ndabwanikira dakunshavurira nimba utabona ko ndemerewe n'akazi sivyo jewe ico nkora gusa muhira abana turagegeza tukabana hagufi kubera urumva dukora ibintu byinshi none dufise abana bazobiraba rego umuntu yama yego kugira umuntu uzumuzeze nk'ibi ni binini nuko yarabaye hafi yawe akabona ibyo ukora nuko biruhisha donc akabizamwe abizi byari sinzi ikintu twatebuye n'abana bwanje wenda kwanka nawe ndakanka Abigail ndakwanka Junior ndakwanka ndamwanka ndamwanka mwanshabuje nagiye numva muteye muri bambwira kwera mba je ndigisha icy'umuryango none papa ko bavuze ko twanka we ni wasaza ninda toza gukora mu gahahe none muri BMBC ravyo umwana mutoyi abise imyaka ingahe ine nukuvuga ucawumva iki ndi umuvyeyi rero arumva yuko mengo harakenewe umuntu azotera ikirenge mu cyasi muhanda babwiye ntumva rero jewe je so wanyu murabonye ko papa wanje nagize amahirwe make arapfa bose ntabundi buhinga mu mwaka uheze mwaje ko se yapfuye mana ko je nashenga umanza nakora kugira nde nabarondera ivyo mujana na mama nabandi turakora namwe ni twasada imwe muzokora muzoza marakora muri BMBC mukora ibintu rero abana barazi bati sinshaka gusa ko bazokora nkuko je nakoze sinshaka sindi umukozi asanzwe biki pana bya zikirundi je sindi umukozi ntanguye tashe ndukiheza muga uyu muroho rero nagize kugira mpindure ukuntu umuryango wanje ubayeho kuva ku hasi gushika hejuru umuryango wanje watembera abantu twatanganye no societe bamwe baragize mariage bande bakora bakamazo bande bakora ama parcelle kirumvikana abandi barafise imidugu ba déplace by'akazi n'ibindi hanyuma nakubwiye abantu bakoramo sinogira nifuza abana banje ko bogora fatigue nagize eka kugira ngo duze gucunguza umwanya umwete kuko ivyo twoyaga ni byinshi muri imyaka 12 kongeye ko 13 nikihe ciza cyakubaye kutazopfa wibagiye nikihe kibi cabaye kuri BMBC cyabashikiye BMBC utazopfa wibagiye yewe mbereye ku kintu kibi urona je papa urona ibintu n'ibintu by'abavyeyi nyene ariko ntisinze mu ntambara haraba nk'igitero kikica abantu benshi mu bana urokonse gaca kubwira ngo nyoko yarafise umucisho ushaka ngo nyoko yarafise umucisho baba bashatse kuvuga nkabigiye uno musaba Nyabujumbura avuga ati bararuka urumva umucisho waragenda nko ku mupfumu kera akaguha umuti ku buryo jenza kukurasa sinda nakusangiye sinda nakubona abana bawe canke ivyo nanjye rero ndemeza ibintu by'abavyeyi kuntu bimeze niwe yanyigisha bino bintu byo kuzoyinobera ndivuga icamba baje ambwira ati igihe cyose utangwa igikoko ugikorane inzigo yavuga ndi korana inzigo wambwa hajya ndiko ndarembasa sivyo numbonye muri BMBC abavyeyi baho hambere barahakwa kumera kumwe kajambo wambwa we karoro nubu ambonye ndiko ndarembasa donge kajya dukora ukazi mbonye ubundi ukorane karembasa kabaza nimege abavyeyi banyu mege bababwira iki niko manda babaza kindibaza ko atari bakaze nkabi wanje je ko yambwira ngo si nkorane inzigo papa yambwira ati ikintu cyose ukoze gikora ukimara naho kiba kigoye rero nk'iyi project utanguye yo mu gahahe ibaratani miliyari iyi project mu gahahe twarayigiriye nk'ibibazo byinshi byo kutaba tumenyereye zino project ibyo kuba abarundi batari babimenyereye turi kumwe kubera papa yari yarambwiye ati wamukorana inzigo no kubera papa yari yarambwiye ati wamukorana inzigo ivyo narapanze akazi neza project iragenda neza gushika ngaho mu Rwanda bigum rero papa yapfuye bine bintu no project mu gahahe ntaje kuyimwereka ntiyari bwahabona yahaje ndiko ndayitangura muri 2020 nyine hajya tuyimesha abantu kuko cyangwa muri 2022 uravyumva papa yapfuye atayibonye cyo kintu cyarambabaje gose kuko
narinzi n'ijambo ngira azovuga navyo ni ukuvuga wari ufise ibyo utegura narabona ibintu azovuga papa rega none sinabwiye ko hasi ndiko ndondera ivyo kurya JBM biserampaye ibintu bintu abakiriya bacu bankoresha ibintu byinshi cyane kuryo bampemba nkaronka ukuntu mba narondera ikintu nk'umuvyeyi wanje azobona abana bazafate ko bavuga bati papa yari mugwanyi donc wari warateguye n'ijambo azovuga cyangwa uzomushikiriza ko kakana avuga ati kurubangutsa wa mugabo umwereke ko yabaye imvuga papa nditwe mitagata mitagata ubona nakoranye inzigo canke nararembasa none urumva ariko amaze gukora twatebura nigenda ko ndamwubakira inzu donc yapfuye abamo yananiye kubaka ngo mpeze kubaka inzu biragoye cyane nawe yarumva kamagara ariko aramuremba na myaka ya nyuma yazaranduka ngo iga wambuga we ubaka injanzi aho yombwite gaje ndiva amagara ariko aranyokana anye ndumuherereze umva nkikuga n'umuherereze okay ati ubaka injanzi here donc nifuza nje kuzomwihora ndamuzane ngaha ndamwaze ubona jewe rero gaho ninakorana ubona ntakoranye inzigo none urumva ibyafunze na mama nyene nuko nyene urumva mama wawe barakurikiranye umezi abiri mwe yapfuye 7 décembre 2000 papa 2023 unda paro 7 février 2024 hanyuma mama nawe urumva kwera batamuzi ko hari gihe bakunda kagwa tukira abanyeshure papa yarakunda cyane ko twiga mugarumva kagwa abarundi banyumva ndaze barabizi urazi ko umutama wa ruguru mu rutoki wacu nakagwa yofuma no gikwana kwishure ejo hakata agagasoma canka karara atari yakajonka muga gasoma ego cyane rero ajya papa akagwa kamutwaye yibagiye kutugira nk'amakaye y'ishure je mama wanje sinamenye ukuntu agiye mu banki kugurana amahera ko kandi bifite itongo ryimbuka yarazi ko tutazoyabura burya papa basigara barakwegana amashati ngo yarihe tuyaturungitse kwishura avuga ati ko cavuyemwe induru ndasigara n'umushinga ntayo wanjye siroba ndarugeta cyane kubera wese azopfa mugabo twarakoze ibintu grâce yi projet ya BMBC abavyeyi bagiye babona neza ko abana babo mu by'akazi bareshije niki kiguhimbara jewe cyambere bihimbaye umuntu ni byinshi ariko utopfa wibagiye kurusha ibintu ni ukuvuga ikintu cyambere je kimpimbara ni no projet ahanyene duhagaze musanze aha turi 2020 nazanye mu gahahe kiri muri bimwe ko ni byinshi nkubikice kiza mu mutwe 2020 nazanye mu gahahe umugambi bo kubaka ibigwati aha hari saroje imiryango ijana zohaba kandi nivuba n'uyu mwaka nyene bona tiko tasiga amarangi bategekanya kuzitanga ryari nagushiriyemo oya n'uyu mwaka imbere ariko n'uyu mwaka utarahera muzamba umva kwera nzo gutumira sishaka ko umva n'umwaka tuzotegezwa kwa kandi ngaha hari hamaza heze abantu bagomba gutanga kwinjira mu kwezi kuza donc urumva donc aheze neza gose twahejeje donc uyere tuma kudishikiriza ikindi kintu kubera je ndumugwanye mu by'akazi ega je yo mari generale nibazo gari umuntu ngo byoce kuzinda oya no je nkereya ni nkukiriya inite y'igisirikare mu gihugu ari nshasha hanyuma yatsindura urugamba jewe nije nazanye bino bintu mu Burundi byo kubaka ibigwati ku baparti guhera ku professeur banyigishije guhera kuri papa guhera kuri sokuru wanje kaje kuja nta wundi mu Burundi yari bwabizane mu Burundi le 5 mai 2021 igena twagira muri Hotel de Ville no mugambi kumugaragara umu privé mwitongo giwe yaguze akavuga ati ngo manu bakesa arojuma turi kumwe rero jewe ico kintu carandyoheye carakuryoheye kubona nzanye mu Burundi yego urumva nazanye ikintu c'aba diaspora nanye atawundi muntu arakizana mugabo kuzana projet iri nka miliyaridi ukiri muto nari mfise ico gihe 20 combien nari mfise 2021 nari mfise imyaka 2023 ubu bwiharugo mu bajene reka tutugenda urumva ko twagiye tugana ku musozo ni kuvuga rero ivyaguhimbaye ivyakubabaje narashimye narahimbaye no kubanzanye mu Burundi erega nta kindi kintu umuntu amaze mu ntuze nuko mu muryango canke mu gihugu ugashiramwe itaranto yawe uri mu mugabo ntiyamaho igasemurwa ko n'abahiti ngubu hanyuma imana yampaye donc amahirwe yo kwiga ibintu byo kurema ibintu bidahera mu munsi umwe ko bigenda kose ngaha mu gahahe turiziga ko mu myaka 100 hazoba amaze agihagaze canke 80 sinzoba nkiriho canke mirongo ushaka kuzoba ugihari oya why not kiretse
kiretse hari umukecuru nakoresheje ikiganiro bwaca kwiza imyaka 120 kandi tureka urumva inzu mu buzima busanzwe David akunda iki yankiye jewe je ndakunda ibikorwa biteguwe neza navuze nk'ivyo kandi maze sigure ngaho navuze nk'abarundi ndanka kujya kunta abarundi bitega ivyiza mu bintu bitarondewe bitakorewe voilà jare nk'ibi vyuko abantu bashaka kwifuza ko inyubako mu Burundi zitera imbere kandi ataki na kimwe cinyiteguro twagize okay ivyo ko umuntu ashobora kwifuza mu Burundi gufungura neza kandi atakaza afise umuntu akifuza kuronka imodoka kandi atahana atonda atadonza afise atamuri mafise umuntu akifuza ibintu byinshi donc ngaha ari mu Burundi abantu bagenda kuvyo kwifuza uko tega abantu baduha akazi baba diaspora batubwira yuko ambwira ati rega David burya jewe nkora 24 nguzinze muri BMBC nace nongeza amasaha 3 kuyo nkora okay jere ndakunda uko umuntu ivyo yipfuza abikorera akabigwanira akayipangira hanyuma konsekama rero ndanka cyane uruyeri naco injije abantu baje banyankira no kumvuga ariko ndavuga nk'ibi by'ubunebwe je sinca akote ndiko ndavuga abantu ashobora kuza muri BMBC ejo tukamufata tatonde kazi kabiri tukamwirukana agacoda gusaba Imana mu rushengero ngo impamara imiduga nibiki kandi nakazi karamunaniye okay jewe ndanka uruyeri nukuvuga burya nk'ubuwe nka tuko twatwenga nkawe tubanye neza jewe nta muntu w'umwasi wanje atabizi nukuvuga jewe sinkeneye kugenda ngo ndakora nk'ugende nakuvuga jewe kubera nico gutema afisa abakunzi benshi abantu bose barazi ko umuntu dufuye ikintu ndamubwira kandi je ntanzi gongira okay bijya byo kugenda ndavuga ngo naka ngo ndamuzuku ngo vyagize uye nca nakubwira ngaha urumva no ngaha muri entreprise umuntu ndamuhamagara ambwira nti wewe wivye bijya bintu ushaka iki okay nta by'ibintu by'ishari kumva nkora akazi kenshi shize nk'umuntu bw'ubusaku bw'iki byo shabingora simeze urana wavuze iby'intuze by'imiduga n'ibindi byose niki nigihe ntari bwashikire bino bintu je sinigeze ngira ishara bagura imiduga canke imyamoto canke intuzeya ntwambajije mugabo yuko kera inkigira societe numva nta kinga nari ifise mugabo muri 2000 warafise indoto yo kugura ikinga anyway 2000 ndacengura ikinga rya mbere warafise indoto yo kugura ikinga ariko dusanga ntiwambwiye ikintu ukunda mu buzima jewe ko nico kibazo canje cyanyuma aho ikintu uyu munsi urumva nkunda ikiwe koze neza gikoze neza donc umuntu atangura igikorwa kagiheza no mukunzi wawe rega jewe muri entreprise ashaka kuza nk'umukozi atafite n'amashuri namubwira ejo uzokora ibi nibi kadanumva saa 9 ti chef je ndahejeje bakabona abantu nguma ndamushushuta ndamukunda mva ni chef meze nk'umuvyeyi gushika abantu badana nk'ishari ati none jewe ko twanaje ko twamaze imyaka nibindi ego David je nibaza yuko ikiyago cyacu cyo no munsi twogisozerera hano hari ico wumva wifuza gushikiriza abarundi n'abarundi kazi mu mihinga yose aho baherereye imbere ko dusozera ikiyago cyacu cyo no munsi katari naco cyanyuma tuzogenda turatanga update ku barundi n'abarundi kazi aho ibikorwa bigeze jere ndimvuze urumva gushika hamwe mfata kusaba n'ikigongwe kwasa kigongwe ti David niwongeza izo uzobase umiki ndiganiro hano umbikire matiere ntizihere okay jewe kubwa mbere imbere ko mvugira isima birazi bagira ndabashimiye yego hari abamesha makuru nivyo benshi baraje ngaha mu gahaye barahazi abanyeshuri abanyamahanga baraza ngaha kurabwa aho turiko turakora yego ndabashimiye ko indundi imaze kuza nka akarenga kabiri tukiriko kandi kandi mukiriko rumva bintu muzamuje kuraba n'ukuntu ibikorwa birori byo kwinjira bigenda ubungira ngo atange kuvyemera muri abya hamaze ageze urabona yuko bimeze neza amazu menshi burya ngaha baramaze banyene gushamwe n'ivyangombwa ari duheze nyene ivyuka turiko turabomora yego bace duheza amajarije baze kwinjira rero je ico novuga muri rusangi ndashimiye kandi aba diaspora
n'abarundi bari mu Burundi babishoboye batuguriye amazu hariyo abarundi bakorera hano bashoboye ko ego nonga habarimo muri niyo yantumbere yashaka iganira abarundi bakorera hanze y'igihugu n'abakorera mu gihugu hana ivyumvira ndabashimiye batinde BMBC banerekana yuko abarundi umurundi agurishije abantu bakamugurira ashaka kubaka ibintu bihambaye umurundi agurishije abantu bakamugurira arashaka kubaka ibintu bihambaye rero bagiye baduha akazi mu myaka 12 iheze gushikaho tugera kuri bino rugero tugezeko hanyuma kuvyerekeye iby'iterambere ndasubiyemo iyi migambi twayishoboye ko yatuzi kugira planification turashobora kugira planification tugasigurira abifuza kubaka mu Burundi kugura amazu mu Burundi ukundi imigambi zo imeze agaca babikunda tukanayitangura ubutafise ingufu zo kwitangura subiye inyuma mbabarire gato iyi project twitangura tuvuga ko dutangiye umugambi ntitwaje ngaha kuko nta nyibuka zazi zihari mugani ma project yo mu nyuma twari tumaze gukura kuburyo dushaka gutanguza nka diaspora city ntiturayitanguza kuko turiko turatunganya ibintu bimwe bimwe mugabo umugambi uriko urabandanya kuko tumaze kugira ingufu kurusha kera rero iyi migambi y'iterambere haba mu muryango ugomba korora inkwavu ugomba korora kuri mivoka ugomba kurima ibiharage ugomba kubaka inzu ugomba kubaka ibarabara ugomba kubaka ikiraro kwisi nzima hatangura planification iri realiste ivuga iti mfise uburyo umeze uku nuku rero sinshavuga nk'akarorero urabona nk'ubu nka jewe ndashaka kubaka inzu mwanya muto nkayimara kubera maze kuba umuguzi atunga mugabo ntibibuza ko uwundi muntu nkagira planification na jewe mugabo uwundi muntu atari umuguzi atunga agize planification neza ndayubatse mu myaka 2 ashaka kubaka mu myaka 5 akayimara yego n'est-ce pas abantu bareke byo kuza barahiganwa n'igihugu mbere ntikize gitaganwa n'ibindi bihugu mu bintu bimwe planification nziza nituma ibintu bikoreka rero tuko dukora ibintu bihambaye mu gahahe hamwansanze tuko dukora ibintu bihambaye muri mirware handi muri diaspora city mwitenga hirya igisagara cyose no na ruguru mu gihugu mu Rumonge mu Cibitoke tuko dukora ibintu bihambaye yego ibi bintu ibanga ryavyo ku muntu yifuza ko entrepreneur ku bantu bajeje amabanga mu gihugu wiyumvira imigambi ntunayivuge fata ikaramu nikere ucape iyo migambi chapa iyo nyubako chapa iryo barabara biha agaciro kirumvikana yego hanyuma bitangure ndakebuye abarundi muri rusange umugambi utagira planification iri image iri budgetize atama chiffre arimo uwo mugambi uba uri irizwara nyene ijya iba imaramaza abantu yatanguye ibintu biranka kabiheze canke ukamara imyaka uvuga ngo nzokora ibi muri nzo imigambi mugahahe isova umugambi ngo waranyatse ko twashaka mugabo umugambi kuva tutangura nerekanya ama image yuko ntuzogenda ndavuga n'inzu imwe amaheri zotwara abantu bacavuga bati turaje gufata birumvikana wari muri ya mvugo ya Satbi vyoteba bigashika bikaza bisa neza cyane hari barabara uzi ryatangwe muri 2000 nka 10 itaheze hari inzu hari kibuga cy'umupira hari isoko yatangwa ko mu 2010 itaheze donc ikintu gifise plan kigatangura naho cyo mara 30 kirahera rero ndakebuye abarundi mwakoze kuza ku mikiganiro jewe ndi umuntu ategura imigambi akayishikako nta projet nimwe twababwiye twege muri BMC type irakogwa gahe ngira heze Mirware nayo nyene ibikorwa bigeze ngaha diaspora city buca dutanguza umugambi amaze ko kari menshi tuzobadana muri se muharabe tenga nuko nyene niho mbere haca himukira baze y'ibyo ko tukora ngaha kubera ko iyo migambi tuyishobora iyo migambi ivara ama miliyari d'amajana kubera ko tuko turayikora kubera tuzi ibanga ryayo abantu bose rero bafise no ma ONG no mu mashengero n'ahana hariya abantu bose bafise ama projet mu mutwe itari planifié itari image icibiki iciburusako nico gituma mbabare mvuga ikintu navuze nti hari ikintu perezida igeze kuvuga ngaha yavuze ati ibintu d'ama budget programme aravuga ati tuzotarakore ama budget
kugira ngo umuntu azosaba amahera yerekanye isho yakoze canke agiye gukora rero bajya abantu bahawe ujya tashe n'umukuru w'igihugu nguma ndabibira akabanga jewe ndi umuntu akora imigambi nabwiye ibintu maze kwespira mu gihugu guhera mu banki gushika mu bintu byose guhera mu masosiyete mu bindi byose uhawe tashe kugira bati tuguhaye budget rero uzoyikoresha uvuze icyo uyikoresha twabirukanga muri BMBC turafite biro d'étude nkuko twe tubigira yego tugukorera biro donc amaplan y'ivyo bintu byose nimba ari bitaro nimba ari imigende nimba ari amatara nimba ari amazi donc bakwiture biture BMBC hanyuma ucugende uvuga uti jewe ngomba gukora ibi bizotwaranya niba kwima amahero uvuge ko naguhenze nukuvuga nimutegura amabije mudafise amaplan Myandi majambo bije wumvise ONG wumvise dispensaire wumvise umuryango wategeye umugambi wo kubaka inzu batagira plan uwo muntu akwiye no gufungwa plan donc ibintu bita planification ni plan ni les chiffres muri market budgetisation canke ico kintu yego ndakivuze wanya munini kuko kirahambaye kuko jewe urumva abantu barabambona iyo ni impanuro ntanze mu vyiterambere umugambi wose utagira ama plan n'ama devi waba wo mu gisirikare wo mu magara y'abantu wo mu ndero wo mu bintu byose uba ari fo bavuga wewe uri ufise ubona ufise nk'urugo ajewe wewe ufise nk'urugo ukaba ugomba kubaka inzu umuryango ntucubwira umuryango wose ngo ndafise project yo kubaka inzu oya ucuza muri BMBC ati David ni mungiriye plan y'ukuntu umugambi uzogenda iyo plan ka tuyikora ati ngira amahera rero izotwara cyushira umuryango mugaca muyiga ushaka oya aya mafaranga ntayo noshobora ucugaruka muri BMBC encore imbere kugira abantu kugomba bakinzu gitangaza BMBC twasanze muri famille twoshobora amahera anganuko nkorera plan ingana nayo no plan tugupropose bambe ihuye nibwo buryo tworonka burya uvuye ngaho burya umugambi aho bawaheze kuko ubari umugambi ufatiye kubishoboka rero no ngaha mu gihugu nta bindi bintu imigambi yose mwumva mutarabona amaplan mufate ko ari imigambi igoye kuja mu ngiro asante sana murakoze cyane jewe mvuga nti iyo mwubatse ngubake neza abantu bitora BMBC muzebane mwamesha ibikorwa byacu hanyuma mumenye ko ubu mushobora kuba korana BMBC mu bintu byanyu byo kwa kamazu mwaba mugura amazu yacu canke tubakira matongo yanyu nkuko byamye kuva kera ego canke tubakira ku mahera yanyu canke ku madeni ubu turashaka no kubaka ipirinzu murumva amashine yakora hinda turashaka izine ngaha ikora ibintu mukenera mu mazu ibitanda amakanape ibintu byose kuburyo uviburaya nimata twashizemo ushika wijyamira mu mazimisi mone ibiganiro by'abakiriya bacu bikugura bati isi societe kirumvikana dufite societe irimo 12 ego kugira service yose gushika no ku muntu azokuhanagura imodoka uyironke muri BMBC asante sana murakoze cyane iyo mwubatse ngwake neza na BMBC group karibu tena niko kivuze nahashitse ndasoma ngo if you build well nikaze cyane mu biganiro biza biraca hano kuri Indundi TV je nitwa Ndwarugira mwene habona imana wa sururu wa gahama wa mazayanga reka ndakubwire yuko ari mwebwe butunzi bwacu kuko umuntu wese aratinya gutakaza ubutunzi rero we nturi mugenzi uri mukunzi butunzi bw'umutima utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari bwacu hari ico atahuye mwa kino kiganiro hari ico wize hari icyumviro ufise ushobora guterera nikaze muri commentaire ariko kandi utibagira gufyonda like na share kugira ngo nabandi bashikirwe wari nyuma ya kamera ni team nini nya cyane ariko kandi ikibanza ni mugahahe mu kibanza kiriko kirubakwamwo ikigwati cya kijambere hamwe na BMBC group